Hello family, hello bakunzi bakwizera Nyonan TV. Ndabaramukije aho umwe wese aherereye. Kwizina ni Uwimana Aimé Sandrine. I think you good. Ndibaza yuko mwese mumeze neza. So ndi mu Burundi, ndahantu heza cyane. Uburundi bwacu ni bwiza guys. Murabe imisozi, ikintu cyose abantu bakora deplace hameze neza. So ndahantu mu Ngagara habereye igikorwa kandi cyiza cyane gose. Nigize yitwa Abundant Life. Ni shengero ry'ubugingo busagutse. So ndibaza yuko mumeze neza, murakomeye cyane. Kwizera 90 TV ikaba yari yahishikiye kugira ibazana ibintu biryoshe cyane, ibintu bimeze neza, ntiduhengeshanya kubakorera ibintu byiza bakunzi bacu. So ndibaza muraza kuryoherwa, ibintu ni sawa cyane gose kandi baza yuko muza kugumana natwe. So hari bimaze gukorwa, hari bimaze kumara kwerekanwa ku mugaragaro. So hariho turi kumwe yahishikiye kandi yabonye ko ibintu bimeze neza cyane. Reka tumwakire kugira ashobore kubabwira muri make ivyo amaze kubona, igikorwa ingene ko kiragenda. Ku mazina yiwe ni Dushime Elsa. Reka tumwakire cyane atangure kubabwira uko ivyo amaze kubona. Karibu cyane. Hello. Hello. Ndibaza umeze neza cyane, ramutse abakunzi bakwizera Nyonan TV wabwira akajambo gatesa cyane, wabwira ati ndabakunda. Yewe ndabaramukije cyane gose, ndabakunda sana man, muko murahomba gose, ibintu biko birabanga biri show biri so anointed. Okay, Elsa, how we can explain ivyo kurabona ngaho indani? Kwera abantu mbona bariko bararyohewe cyane gose. Washaka kumbwira ati ibintu ndiko ndabona. Yeah, exactement. En fait, ni ibintu biryoshe cyane. D'abord le thème, bafise thème iryoshe sana, thème iri so inspiring. Bafise thème ya it's all about Jesus. Kuko nyene turabizi twese it's all about Jesus. Ibintu byose dukora it's all about Jesus. Ibintu byose tubona tukiriki it's all about Jesus. Then unye amatara yose ari karerekanwa, ibintu byose biko biraba, abatamvyi, abaririmba, iki byose biko biba bikurikirana le thème ya it's all about Jesus. Hama Pastor Aline aje kwigisha ikintu gikomeye cyane, aje kwigisha ibintu Yesu yakoze ku musaraba. Kubisanzwe it's just wow, it's just amazing, it's just anointed, everything you want. Okay, abakunzi bacu murabyumva yuko ahantu turi ibintu biko biragenda neza cyane. None Elsa, ndakwaza ikibazo kimwe. Jean, wewe washenga indani kandi wabonye ingene ibintu bimeze, ubona abantu bameze gute? Bararyohewe? Ubona abantu bako bavyakira neza, just bari wow canke barasinziriye? Kubera numashaka kugira ugire abakunzi bacu babwira ati Kwizera 90 TV ibintu ikora ni ibintu bitagigere biboneka cyane, kuko yishikiye ahantu hari abantu bari wow gusa, abantu baryoshe no kuraba. Urashaka kubivuga akavuga ati je ivyo nabonye ari ibintu bimeze neza cyane. Ebana abantu bari ngaha duko mutako murumva induru, hari induru bariko barakoma induru, bariko baravuga ukuntu byose biko bigenda neza, genre ukuntu biko birabaryohera bose. First of all, hama ikindi babaye touché, like harabakijijwe, harabakiriye Yesu mwami n'umukiza, hariho abahora bari bakijijwe muga bari mu buzima bw'ivyaha babivuyemwo, bafashe decision ko babivuyemwo, hama usi bako baratamba. Ebana ibintu biri so sana, biraryoshe sana. Family, ndababwiye yuko turi ngaha mu Ngagara kuri Abundant Life, isengero ry'ubugingo busagutse. So nimurambirwa no kuturaba Kwizera 90 TV. Tubafitiye ibintu byiza, tubafitiye ibintu biryoshe gose. Hari umuziki guys, tuko turatamba ibintu ni just biri wow, umva it's so amazing frame. Hama ku bantu mukunda Yesu nukuri mutaje muri it's all about Jesus, nukuri numva bon simbabaye kuganya mugabo maybe mushaka kwa mutabibonye, mugabo nibaza yuko tugira twinjira indani muce mugwa muturaba umukurikirane. Bon ikintu cya mbere ntitwage kwabwira, ntitwage kwabwira ugira isiyo bagire share bangirire guys. Fanya share, fanya subscribe. Yeah. Ebana everywhere, ahantu hose, just do it. Kandi ibintu bitakusaba effort nyinshi, bisaba just kumanukana gatoki kawe hamugafyonda kuri subscribe, and then ugacura bakandi kantu kaga flash kameze guca kerekana share, and then you share everything with your friends, with all your family, and thank you. Just we are so happy. Hama turabashimiye cyane mubandanye mudukurikirana, turinjiye indani cyane. Take care, turabakunda cyane. Ndase kubakira kandi abakunzi bakwizera Nyonan TV. So murabona nababwiye ahantu turi, turase kandi
kubakira kandi ntimwibagire kandi nababwiye twavuganye ntimwibagire kugira share ntimwibagire kugira subscribe ntimwibagire kugira ikintu cyose kugira channel yacu ibandanye itera imbere so nkicinjira muye n'abantu beza cyane murambonera muye n'abasore beza harimo n'umukobwa mwiza cyane yitavye muri It's All About Jesus so ni just kubabaza ibibazo bimwe bimwe batubwire kuri ko birabera indani bambwire n'ingene biyumva bambwire n'ingene bumva bamerewe muri bo turabakiriye cyane mwitwa nitwa Dieudonné Kelly David Ale Okay, ngumvise amazina yaho harimo Kelly, harimo Ale, harimo David umva nabantu bugiza cyane murabibona. So ni just ndababaze muri It's All About Jesus bimaze kuba mwumvise gute bimeze gute abantu bari ndani bameze gute nibaza yuko ari ikintu umaze kubona ushaka kubwira abantu bakaraba kwizana non TV ukabwira ati ibintu ahubwo abataje hari ibintu bimwe bimwe babuze mu majambo makeya utubwire ibintu bikeya. Ibintu bimeze neza cyane abantu baraberewe abaririmbyi bacu bari baberewe cyane gose kandi bafite ingabire zidasanzwe rero abataje dushatse kubabwira yuko ikikorane cyari cyo gushira hejuru izina rya Yesu kuvuga ko byose ari kubera Yesu Kristo umucunguzi wacu rero biraryoshe cyane turi mu bwiza bwinshi ngira murabona namwe ko turyohewe Bon, nabonye kuri affiche nabonye yanditse ko ngo ni edition ya mbere. So irabise edition ya kabiri canke azoba ari juste barahejeje canke babizobandanya biba It's All About Jesus. Ko yarutaje no musi avuga ati genzo canza ejo ku musi wa kabiri. iki gikorane It's All About Jesus ni edition ya mbere dutanguye si ibintu bizogarukira hafi nk'uko umugendanya bivuze byose no kubwa Kristo rero intumbero ya kine gikorane ni kuvuga ubutumwa ni kugira ngo ubutumwa kugira Kristo agere kure aho batarashobora gutahura ko byose peut-être abantu bacibaza yuko ibintu bashobora kuba babyironse ariko batazi ko byose biri ku bwa Kristo rero ni edition ya mbere tudoshishikara kubikora nandi atandukanye no musuri ngaha ejo na ruguru tuzoduga ego mwamwumvise cyane binadusigura yagerageje kutubwira hariho n'abandi ngaha bose baravuga kuko baje muri It's All About Jesus so nawe uyumvise gute ndazi ko hari ibintu wabonye hari indani uyumvise gute kwa maze kuririmba ku bataririmba witeze iki kubiri inyuma kuko ndazi hari ibintu byinshi baduteguriye ngaha indani witeze iki wamaze kubona iki nivyo nshaka kugira usigurire abakunzi bacu Yes murakoze gico niteze cyane n'ukubona ubwiza bw'Imana kuko igikorwa c'Imana kiko kirakora ni evenement yateguye kugira ngo habeho gutaza no guhimbaza Imana kandi jambo ry'Imana rivuga ngo ntawaje imbere y'Imana subira inyuma uko yaje niteze cyane gose kubona Imana mu buryo budasanzwe no kwakira ikivuye imbere y'Imana murakoze cyane Okay, hariho n'ubundi bose baravuga nibugira ikibanza ndababaha bose bavuga kubera murabumva amazina yabo yose n'amaje bamutegeza kuyumva so nawe mfite ikaze kumeshaka kubaza bambwiye yuko uri umurongozi wa Jeunesse ngaho muri no Eglise so uyumvise gute Jean baguteye akamavuga ati ari kugira kibere hano nk'ugwaruka wumva wo rubwira gute wumva wo bashikiriza iki mu bijanye n'umuhamagaro turimwo cyane nk'abantu bakunda Kristo aba ari ibintu bituraba cyane kuko iyo umuntu ariye bimwe wumva wifuza kujya n'ibindi cyane so ni wobwira abakunzi bacu abatashoboye kuza ko bazavuga ati hari ahantu tusagiye twarahombye mugabo abari bahari bashoboye kudusigurira tubibona yuko umenga niho twari turi mu no mwanya ndayishimiye ko mwatugendeye ku ino evenement ikomeye cyane nkuko nawe mwabibonye abajene bahari novuga barashushe ibintu birashushe kuko ahari ubwiza bw'Imana ibintu biba bimeze neza ndashimiye abateguye ino evenement rero nk'abajene mwabonye bariko baratamba baha icyubahiro Imana yacu ni ikintu novuga ngo gikwiye kwamaho guhesha Imana icyubahiro nico twaremewe nta kindi nanje mbonye ibintu nk'ibi biratwereka yuko ejo dufise ugwaruka dufise kazoza mu Mana yacu ego Okay murakoze cyane ariko hari ikintu kimwe mudashaka kibagira mutugire abakunzi bacu baze bagire subscribe na like charge nyinshi share like Okay mwabyibise abakunzi bacu barabibasabye makanya babona n'abantu abasore beza inkumi nziza ibasabye muca mu executor so turabandanya tubereka n'ibindi tugira twinjira indani kugira tubereke ibiko birakurikirana murakoze cyane ciao bakunzi bacu
Sorry.
yesu amubaririze. nkuko nabigiye mugeze mu kibanza co ariko kandi ndi umwana muto cane hano mu ngoro kwa data sifise ico novuga mu gihe mbona umuvyeyi wanje that's why munyemerere miteka umuvyeyi wacu amen. Imana yacu amen. Muvyagire Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ndashaka imbere y'ibindi byose amen gushima Imana kubw'iyi evenement. Haleluya. Yitwa ngo it's all about Jesus. Amen. Ngo byose ni kubwa Kristo. Amen. Ni umunsi mukuru ukomeye. Haleluya. Kuko umunsi uvuga ngo byose. Amen. Oh, ngo ni kubwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Imana ibihererwe icubahiro. Amen. Imana yavuze ngo babiri canke batatu ni Yesu ngo bakoranye mu izina ryanje nzoba ndi hagati yabo. Amen. Hano ni muhira. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka guha ikaze umuntu wese ari hano. Haleluya. Yumve ko ari mu rugo kwa papa. Reka twese dupeperane mu nzu y'Imana. Haleluya. Kubw'icyubahiro cy'Imana. Amen. Ijambo rito tugiye gusangira ariko rikomeye. Amen. Tugiye kurisangira mu mwanya muto ariko ni ijambo rikomeye cyane. Ni mu Bifilipi icete Pawulo yandikiye Abifilipi igice ca kabiri. Amen. Umurongo wa 6 tugeza ku 11. Niryo jambo rigiye kurongora ibigiye gukoreka hano byose. Amen. Abifilipi kabiri 6 kugeza ku 11. Handitswe ngo uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Haleluya. Amen. Uwo naho yari muri pozisiyo y'ubumana. Haleluya. Uwo naho yari mu kibanza cya gloire ntiyiyumvire yuko kuguma ari egal. Amen. Kuba aringaniye n'Imana ari ikintu cyo kumataho kandi hariho jewe nawe turiko turapfa. Haleluya. Umvice yakora. Haleluya. Mukunyiyumviraho no mukukwiyumviraho umvice yakoze. Rari kibanza yarari. Haleluya. Yari mu kibanza muri position. Amen. Mu butatu n'Imana mwana. Haleluya. Ariko ngo aramanuka. Je kwabwira ntacyo dufise tuzireguza. Ntacyo dufise tuzireguza. Arekura position. Ava mu kibanza. Urahora ubangana bikugora ahantu wahageze turi kumwe. Iyo ari ahantu washitse birakugora kuhava. Naho baraga promotion k'ubuderege bw'ishure canke dwaye wa universite canke dwaye wa école secondaire birakugora. Mugabo Imana yera Yesu Kristo. Haleluya. Ngo aramanuka kubw'impamvu yiyi. Umvigane yamanutse ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acikusa n'amata. Haleluya. Yaramanutse awo hasi cyane. Amen. Yagira ishusho y'umugurano. Kuri kwa ishusho y'umugurano nuko iyo shusho yakiriye ni wa muntu wa mbere yakora icyaha kuko we yaje ari impongano y'icyaha. Wa muntu ari deprave. Wa muntu yambara ishusho y'umugurano. Imana ishimwe cyane. Amen. Yemera kubyagwa n'umugore. Haleluya. Erega natwe twari fragile. Haleluya. Amen. Yesu yambara umubiri uri fragile w'umunyantege atayindi mpamvu. Amen. Ngo kandi abonetse afise ishusho n'iy'umuntu si icyo gusa. Amen. Amaze kwigira wa musima. Haleluya. Amen. Yicisha bugufi mu kurangiza. Hari ijambo ntashaka gutanavuze. Ngira umuntu wese yagira ubuntu bwo gutumirwa n'Imana muri kino kibanza.
haleluya niwiyumvire urukundo imana yagaragaje haleluya mu kuva muri position ya gloire haleluya agashika ahantu ashika ku musaraba akambara ishusho ryanje nawe ry'ikinyantege agashika ahantu aca ku musaraba handitswe ngo haravumwe haleluya uno munsi icyo kwitezeho si ikindi haleluya icyo kwitezeho ni uko nawe uhindukira ukabaho kuki amen iyo niyo mpamvu y'iyi evenement haleluya it's all about Jesus haleluya ni kugira ngo jeunesse yawe ya adolescence haleluya ni kugira ngo fiancé yawe ni kugira ngo urugo rwawe ni kugira ngo urubyaro rwawe ni kugira ngo ministry imana yagushizeho ni kugira ngo tara yawe ni kugira ngo grade yawe ni kugira icyo uri cyose bibe bihinduke icyubahiro cya Kristo ntacyo uzokora ngo ureponde ku rukundo Yesu yakoze ariko hari icyo ushoboye ni kugira ngo none ubeho kubwiwe imana ihabwa icyubahiro haleluya haleluya imana ihabwa icyubahiro kubw'iyo evenement yitiriwe ngo byose ni kubwa Kristo Yesu amen hakaba hariho umuntu muri iri koraniro amen haleluya ashaka noneho guha ubuzima bwiwe Yesu wakizwe wari umuporoti wari umukatolika ariko nturakizwe uko biri hano tuzi uko umuntu avuga ati ndashaka kubikora amen haleluya ntugende udakijijwe niyo mahirwe ndaguhaye imana ishimwe cyane amen ikindi kintu tugiye gukora turaza guhimbaza imana ikindi kintu tugiye gukora haleluya muri evenement hari umubiri wa Kristo ukoranye hano amen kandi impamvu umubiri wa Kristo ukoranye hano ndetse umubiri wa Kristo bisigura ishengero rya Kristo mu ma eglise atandukanye mu miryango itandukanye abari munsi y'ababyeyi batandukanye twizerana amen igituma turi hano gusa ni kubwa Kristo nta yindi mpamvu turi hano kubwa Kristo amen aba bantu bose baje hano guserva kubw'icyubahiro cya Kristo haleluya tugiye gutanga ishikama ry'ishimwe haleluya kubwabo amen uno munsi Kristo tugiye kumuhimbariza muri kino kibanza mugabo hariho byinshi byateguwe muri kino kibanza kugira ngo yegere bishoboke haleluya kandi ababyorganije barabyiteguye hari abaza gukora hano ntacyo basabye amen hari abaza guhimbaza hano hari abaza gukora ibintu bitandukanye ntacyo basabye mugabo basi akadeplasement kabo haleluya ukawumva ushaka kuhesha umugisha haleluya guhabwa umugisha mu gukorera imana sabe protokoli itanga amashikaro muri kano kanya tuce twinjira mu guhimbaza imana irahezeke cyane reka tubyaguruke twese amen wotahura ikiguzi Yesu yatanze igorogota haleluya aho yemeye kwakira kuja ku musaraba aho handitswe ngo haravumwe kugira ngo uzobanguke aho yemeye condamnation gucirwaho urubanza kugira ngo urekugwe twese twari kondane ariko twarekuwe kuko ari wagiye mu gishingo cyacu uno munsi uri hano wifuza gloire uri hano wifuza icyubahiro mugabo Yesu yahawe izina ritari mazina Yesu yashyizwe hejuru yabonye gloire elevation amaze kwemera guca bugufi uri hano bamwe muri mwebwe musengera imigisha itandukanye ariko hakubanza gusanira ubucuti bwawe n'Imana yawe ukaba uri hano imbere ko duhimbaza kugira ngo uhimbaze no gutaza ndi kuba igiporoti tunganya umutima w'Imana yawe ubikore ukuri kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umutima ucanjaguritse sinzowirengagiza reba bashandara mama yaka rumu mutikire mama sende yendere mama shandara babara yaka yes umukozi mwiza imitima y'abari hano bose iguha icyubahiro uyu mwanya ntubu w'idini urakoze nawe ibi ngiye gukoreka byose b'icyubahiro cyawe
amashikanwa tugiye gutanga imbere yawe mwami tuyazaniye wowe gusa uyakire nka sujet d'adoration uyakire nka sujet d'adoration kandi uha umugisha ugushikanira wese wumve gusenga kwiwe unaho umugisha umutima wabyipfujije utabishoboye urakoze papa izina rya Yesu amen.